Shalom shalom ubwoko bw'Imana bene data ndabaramukije amahoro y'Imana mwese groupe bamaso namwe shengero ry'Imana. Yesu abane namwe, Yesu abagirire neza, Yesu abakomeze. Nuko rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Jewe ngiye kuyaga namwe nitwa Abeli Mbonimpa. Uyu munsi tugiye kuyaga ibijanye n'ibitero bigiye gutera abari mw'isi. Mwene data wikangure ube maso utega amatwi wumve ibitero bigiye kugabwa ku batuye isi. None rero imbere yuko tubandanya kumviriza iri jambo ndagira ngo nguhe kaze mwene data dufatanye rino sengesho kugira ngo twambaze Imana maze ibane natwe muri iri jambo tugiye kuyaga namwe. Uhoraho Mana yo mwijuru ndagushimiye yuko ari wewe wavuze uti ntaco nzokora ntabanje kwibira abasavyi banje. None rero mwami urakoze kuri iyi saha mwami ndasengeye mwene data wari we wese aza kumva iri jambo maze yuguruke ubwenge maze atahurisha umutima amenye ico Imana igomba kuri we. Mwami ndagusavye kugira ngo umwe wese yitegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo utaradomwa ku kimenyetso adomwe ku kimenyetso hakiri kare. Mwami urakoze nubishimigwe ndabikengurutse mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data shengero ry'Imana, hari ibitero bigiye kugabwa ku batuye isi. Aka kanya tugiye kuyaga amajambo y'Imana intumwa Yohana yahishuriwe na Yesu Kristo yuko hagiye kugabwa ibitero ku batuye mw'isi. Ibi bitero nibizoza ku bantu banse kwihana, abantu banse kwemera Imana. Mwene data wewe ukigira ubuntu ngwino dutega amatwi twumvirize maze duce bugufi hanyuma dusaba Imana kugira ngo tuyisabe ubutabazi. Imana idutabare, Imana igutabare mwene data. Ntuzogwe muri aka kaga tugiye kumva, ntuzogwe muri ibi bihano isi igiye kubona, isi igiye kubona ibihano bikomeye. Mwene data rero tega amatwi wumvirize dusome igitabo cy'ivyahishuro Yohana igihimba 18 umurongo wa 13 kandi turaza kubandanya no hepfo mu gihimba c'9 duhereye ku murongo wa mbere tubandanye n'amajambo atubwira ngo uko isi izobona ibara ibihetangabo gatatu. Isi igiye kubona ibara ibihetangabo gatatu. Muri ibi bihano bitatu bigiye kuza mu isi turaza kuvuga ku gihano kimwe, turaza kuvuga ku gitero gigiye gutegwa mu isi. Igitero kimwe hari igitero kigiye gutera, hanyuma rero hari ibindi bitero bibiri bizoza mu nyuma, ariko uno munsi reka tuvuge ku gitero kizoba. Mwene data iki gitero cahanuwe muri iki gitabo cy'ivyahishuro Yohana. Reka rero turabe. Ndaraba numva inkukuma yatiriye ijuru ivuga n'ijwi rirenga iti ibara 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 riza kubonwa n'abari mw'isi kubwa yandi majwi y'inzamba z'abamarayika batatu bahava bavuza. Mwene data abamarayika batatu bahava bavuza nico gituma ibara rikubiye mu nshuro zitatu. Bisobanurwa ngo n'umumarayika wa gatanu agiye kuvuza inzamba, n'umumarayika wa gatandatu agiye kuvuza inzamba, hanyuma n'umumarayika w'indwi agiye kuvuza inzamba. Ivyo vyago ko ari bitatu, uno munsi turagiye kuvuga ku cago kimwe. Mwene data ndagira ngo mburira abari mw'isi ibitero bigiye kuza mw'isi. Abantu batihanye baragowe, nimuze twihane bicitwa uyu munsi twakira umwami Yesu. Dusoma igihimba c'9 umurongo wa mbere. Umumarayika wa gatanu aravuza, mbona inyenyeri itibukiye mw'isi ivuye mu ijuru ihabwa urupfunguzo rw'urusumanyenzi rw'ikuzimu. Yugurura urusumanyenzi rw'ikuzimu rupfunduka mu mwotsi nk'uwitanure rinini. Izuba n'ikirere bicurishwa umwiza n'umwotsi wo kuri urwo rusumanyenzi. Bene data iyo nyenyeri yaratibutse. Yohana agize atya azabona inyenyeri iratibutse. Inyenyeri iratibutse ivuye mu ijuru. Iyi nyenyeri yatibutse yaje ifise mission, yaje yahawe igikorwa, yaje ifise urupfunguruzo kugira ngo igende yugurure igihamoka kinini c'ikinogo kishikariya mu kuzimu. Mwene data urugobo canke iki kinogo ni rwagobo ubwo ruzoza guhambwamwo Satani mu gihimba ca 20 aho tubona ngo umumarayika amanuka afata rwa rusato
ari canzo ka mbere arakiboha kugira ngo kimare imyaka 1000. Mwene data, eheraba rero rwa runogo ruzotabwamwo ico gisato, nguru rurabonetse. Hariho inyenyeri zo zifise mission ize kugurura urusumanyenzi. Ariko reka turabe rero ibikomeye bigiye kuba muri uru rugobo rutanguye kwimbwa rw'intangamarara. Hari ibintu bigiye gusohokayo rero. Turaba ahantu, mwene data, ahantu hari ahantu mu kuzimu hari ibindi bintu by'ibiremwa by'ibinyamahanga by'ibidayimoni. Ibi bidayimoni nibyo tugiye kubona bigiye gutera bari mu isi. Isi igiye kubona ibara mu minsi, hagiye kuza ibyago byinshi. Mwene data, hari abantu benshi bariko barivugisha, ariko noneho isi igiye yashika mu bibazo bikomeye, aho ibi bibazo bizoba biriko biratera mu isi. Dusome ku murongo wa 3. Mu mwotsi havamwo inzige zija mu isi, zihabwa ububasha bwo gukora ibyo sikoropiyo zo ku isi zibasha gukora. Zibwirwa kutagira ico zigira ivyatsi byo ku isi, canke ikintu cose kibisi, canke igiti cose atari abantu batadomwe ku ikimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo. Ngiyo rero, ngiyo mission rwa runyenyeri rwatibukiye hariya mu kuzimu, ariko rwagiye kugurura kugira ngo wugurure ikinogo kininiya c'igihomoka. Kino kiryango kinini c'ikinogo kizosokorokamwo umwotsi. Uwo mwotsi abantu bazogira ngo ni umwotsi usanzwe. Uwo mwotsi uzokwira isi yose. Igipfungu c'umwotsi, umwotsi ukwira isi yose, maze wa mwotsi ucuhindukamwo inzige. Izo nzige ni inzige, nukuvuga ngo hariya muri iyo si hariyo ibiremwa bibayo. Ivyo biremwa bibayo ni ibiremwa vy'ibidayimoni. Niba abamarayika baguye basanzwe babayo, baboheweyo, bari baraboheweyo, b'abadayimoni, bazoba bagezeho barekugwa kugira ngo baze bafise mission. Bazoza kwisi bafise mission, atari yo kurya ivyatsi, atari yo kurya ibiti, atari yo kurya igikoko, atari yo kurya ikindi kintu cose, ariko bazoba baje kurya umuntu atanditswe mu gitabo c'ubugingo. Umuntu wese yadomwe ku kimenyetso ca gikoko agiye kuribwa n'izo nzige. Umuntu wese yemeye gushirwa ku rumenyetso rwa shitani agiye kuribwa n'izo nzige. Mwene data, hariho abantu benshi bariko baravuga ngo bagiye kwikingira, ariko ntibazoshobora kwikingira ibi vyago bigiye kuza, kuko ahubwo barimwo barazihamagarira, bagiye kwikwegera, bagiye gusanga barimwo barikwegera bimbi z'imwonga, kubera yuko bariko barikwegera. Kuko burya ngo imbwa irya uwizi. Hariho abantu benshi bazosanga ahubwo bariko barihamagarira akaga. Ndagira ngo mburire abantu, mwene data, ndakubariye nti ugabe, ureke kwisukamwo imyanda, ureke kwisukamwo imicafu, ureke kwisukamwo imikorobi, reka kwisukamwo akaga, reka gufata ibihumane ngo uvyongeremwo ibindi bihumane. Nimba waranduye iyo korona, reka guca wandura umuca ufata iyindi korona ngo zibe zibiri. Nimba utarayandura, none usebwa se wihumaniriza iki? Ni kuki wihumanya? Wiyanduriza iki? Reka kuyanduza, nturayigwara, ntayiri muri wewe. Reka ntibareke kuguhenda, bareke kuguhenda, ntabwo urandura, uracari muzima, nta sida ugwaye, uracakomeye, ehera uracakomeye, ariko bariko barakurindagiza, bagushumika ngo ugiye gupfa, naho uri kurisuka ku rumenyetso ruzotuma ibiza kukurya, bizokurya ntibiguhage, bizokurya ntibiguhage, kuko ni wavyihamagariye. Bene data, ni mugabe, ni mube maso. Dusome ku murongo wa 5. Zihabwa kutabica, ariko zihabwa kubasesereza amezi 5, kandi kubabaza kwazo kumeze nk'uko asikoropiyo yiriye umuntu. Mwene data, izo nzige zihabwa kutabica, ariko zihabwa kubasesereza amezi 5. Kubera iki? Hano wo kwibaza ngo n'inzige. Mu buzima bw'inzige, inzige zimara amezi 5 ku isi. Iyo amezi 5 heze zirasaza, zigapfa, zigahera. Ni ukuvuga ngo uruyige ntirurenza amezi 5 mu buzima bwo ku isi. None rero nazo zizokoranye niyo kazi y'inzige, ariko zizosesereza abantu amezi 5. Uzogira ngo n'inzige, ariko turaza kubona hano hepfo yuko
ataco zipfana n'inzige n'ibidayimoni bizoza kurya abantu bazoba bipfuza gupfa, abantu bazoba bipfuza kugira ngo bapfume bapfa, ariko urupfu ntibazorubona. Urupfu ruzobahunga. Kubera iki urupfu ruzobahunga? Ica mbere, uno munsi isi yose ifise icivugo kivuga ngo bagwanye urupfu. Urupfu barugwanye. Uno munsi bariko barikingira ngo bagire amagara meza. Uno munsi abantu bose ku isi bagiye gusigara bavugwa muri systeme, bagiye gushirwa muri systeme, hanyuma rero bace bavugwa, mbere bace bahabwa n'ikidodo cy'uko bafise amagara meza, kandi bace bahabwa n'amapermi canke amapassport canke ama-ID, identification yerekana yuko utigeze ugwara canke utazogwara canke utagisubira kugwara corona. Ugiye kuvuga yuko uno munsi harimwo harakora depense y'amafaranga menshi kugira ngo abantu bashigwemwo amavirusi azotuma umuntu azanzama aho gupfa, ahubwo aguma ari muzima, kugira ngo amere nk'ikirobo, agire ubwenge, atangure gukomera, agwanye urupfu. Nico gituma rero abantu benshi b'abanyantege nke bariko barasatera bavamwo kugira ngo hasigara bakomeye. Abo bakomeye bagiye kubaha ntuzenya assurance yuko bagiye gutegwa inshinge zibarinda gupfa. Ico gihe abantu bazaba bipfuza gupfa ariko urupfu rubahunge. Hari igihe abantu bazokwifuza gupfa ariko urupfu ntibarubone, kubera yuko bihamagariza imwonga, barikwegeye, barishize ku kimenyetso, barahamagaye shetani iriba hariya mu kuzimu irabumva. None mwene data, mwoye guhamagara shetani, mwoye guhamagaririza imwonga, nimwambaze Yesu, nimuze tuje munsi y'umusaraba wa Yesu, dupfukame twihane, turabanyabyaha, twaracumuye. Umuntu wese akizwe, umuntu wese aheba ibyaha, umuntu wese aheba iby'isi, areke kwisuka mu mare, areke kwita mu kaga. Rivyo bintu uri kurisha mu gurazi iyo byakorewe, urabizi ibyo ari byo, urazi ico biriko birava, urazi iyo bituruka. Nimwihane, nimurabe Yesu ku musaraba. Bene data, reka twumvirize ku murongo wa 6. Muri iyo minsi abantu bazoba barondera urupfu ariko ntibazorubona na gatoya, bazoba bipfuza gupfa, urupfu rubahunge. Abantu bazogerageza kwiyahura, abantu bazogerageza kwita ku biti no ku mabuye, abantu bazogerageza kwisuka mu miduga ngo ibagonge, ariko urupfu ntibazorubona. Kubera iki? Mentalema, physiquement, abantu bazoba bari stressé, angoissé, bouleversé, choqué, kubera yuko banse kwihana, kubera yuko batambiye akaje maze batagatarotaro ngo intabo zasheshe. Bene data, mwirukange nouvelle ordre mondiale, murazi ivyizanye, hinge murabe ivyizanye. Reka murabe mu minsi hagiye kuza igitero giye kugabwa ku batuye mw'isi. Abantu batadomwe ku kimenyetso c'Imana mu ruhanga bagiye kubona ibara. Abantu batadomwe ikimenyetso c'Imana mu ruhanga bagiye kurimbuka. Abantu batadomwe ikimenyetso c'Imana mu ruhanga, yewe mwene data, nimwitegure mwiyandikishe mudomwe ku kimenyetso mu ruhanga. We utari bwadomwe ku kimenyetso, ndakwinginze nudomwe ku kimenyetso, nusaba Imana ikudomwe ku kimenyetso. Nimba utaragera ahantu ico kimenyetso kironka c'Imana mu ruhanga, hamagara abakozi b'Imana, upfukame bagusengere, tura umutwaro, wihana ibyaha byawe, saba abakozi b'Imana bagusengere mwene data, maze wiyandikishe, saba Yesu agufashe. Hamagara umwami Yesu, uje mu cyumba wiyugarane, wambaza Imana, ubwira umwami Yesu ati nyandika mu gitabo cy'ubugingo, singomba kuzopfa nabi, singomba kuzorimbuka. Nuko rero tubandanye ku murongo w'indwi. Kandi ishusho y'izo nzige yasa n'iy'amafarasi yiteguriwe intambara, zari zambaye mu mitwe nk'ibitsibo bisa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'ah'abantu, kandi zari zifise ubwoya bumeze nk'umushatsi w'abagore, amenyo yazo yari nk'ay'intambwe, kandi zari zifise ibikingira ibikiriza bimeze nk'ivyuma. Guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nk'uguhinda kw'imikogote ikwegwa n'amafarasi menshi yiruka ija mu ntambara, kandi zari zifise imirizo nk'iya sikorupiyo n'imboyi, kandi mu mirizo yazo niho hari ubushobozi
bwo gusesereza abantu amezi 5. Niwumve utega amatwi mwene data wumvirize. Uri kuradondagurirwa ayo majambo uca wumva neza yuko atari inzige za zindi zirara mu ishamba, za zindi zona imirima. Jambo ry'Imana ryamaze kwerekana yuko izi nzige zitazogira ikintu na kimwe zirya, haba mu biti, haba mu mashugwe, haba mu mababi, haba mu bitegwa, haba mu kindi kintu cyose. Zahawe mission, zifise ordre zahawe yuko tegeza kurya abantu. Abo bantu rero zizorya abantu bose bitwa abantu b'imboregwa, abasambanyi bose, abagabo batorana, abagabo barongorana, abagore barongorana, abo bose zizobarya. Abantu banyura urumogi, abo bose bazoribwa n'izo nzige. Abazokwifuza gupfa urupfu rubahunge. Mwene data, nimba ukigendera muri ibyo, niwihane, ndakubwiye niwihane. Ca bugufi, izo nzige zizorya bamwe baharika, bahamwe batora abagore bakaguma bisubiriza, bamwe batora abagabo bakaguma bisubiriza, babandi b'indyarya na baba benshi, n'abandi bakigendera mu ishari n'inzigo. Izo nzige zizobarya. Nimuze twihane, nimwihane bicitwa uyu munsi akanya kakiriho. Izo nzige zifise umushatsi ngumeze nk'uw'abagore, bigaragaza neza yuko atari bikoko kandi atari n'abantu, n'abadayimoni. Zifise amenyo nk'ay'intambwe. Inzige zisanzwe ziguruka, ariko zifise amenyo nk'ay'intambwe. Urumva yuko atari inzige zisanzwe. Kandi uguhinda kwazo kumeze nk'uko amaotoburende yiruka aja mu ntambara. Bene data, ababaye mu ntambara murabizi, canke muramaze kubona intambara uko zimeze, aho gwambikanye neza zarahinda zigagigimisha. Nukuvuga yuko izi nzige zizoba zimeze nk'ibirobo, zizoba zimeze nk'amaotoburende, zizoba zimeze nk'indege ziguruka. Izi nzige zizoba zarabadayimoni bambaye ivyuma bikingira ibikiriza mu gatuntu, ivyuma, ibikoko bimeze nk'ibirobo, ibikoko bitawuronka uwo bihungira. Haba mwijoro uzogira ucyo uzobona kikuriko, haba mu nzu uzogira ucyo uzobona mu nzu cagushayemwo. Aho uzoba uri hose birashakirwa ngo uze wifunike mu maraso ya Yesu gusa, kugira ngo ugihunge no guhamagara Yesu, kugira ngo ugihunge no kwambaza umwami Yesu, kugira ngo ugihunge nuko uri warogejwe mu maraso ya Yesu Kristo. Mwene data, hungu udapfa, hagiye kuza ibihe bikomeye. Nyamuneka abantu twarabwiwe, abantu barabwiwe, abantu barasemereye. N'ubu turiko turasemerera, ubutumwa bwiza burasemerera, kugira ngo nyewe mukenyezi nawe mugabo nimwihane. Yewe musore, reka kwiruka ngo nyuma y'ibyisi bizoshira. Yewe mugabo, reka kuzuba, reka gusamara, va mu byaha, va mu byisi bihebe, maze ukurikira umwami Yesu gusa. Urabe yuko utazokira, uzokira niwe aba wiyeguriye umwami Yesu. Ariko nutiyegurira umwami Yesu uzohona nta kabuza. Tubandanye ku murongo wa 11. Zifise umwami wazo niwe mumarayika w'ikuzimu, mu Giheburayo yitwa Abadoni, mu Kigiriki yitwa Apolloni. Rero mwene data, eheraba izi nzige zifise umwami, uyu mwami w'ikuzimu. Aha rero haradusobanurira neza yuko izi nzige zitazoba n'inzige zisanzwe, n'abadayimoni babandi bamwe baguye bakagwana na shetani hariya hasi mu kuzimu. Hazoba hageze yuko baza guhabwa iyi mission kugira ngo babahogwe, baze kujya gusesereza abantu bose bemeye gushirwa ko gwa rumenyetso gwa ca gikoko mu ruhanga canke ku kiganza. Abantu bose bemeye gusenga ca gishushanyo, abantu bose bazokwemera gusenga Antikristo, abantu bose bemera bagashigikira icaha. Muntu wowe ushigikira icaha, uri kurashigikira ibintu bidakogwa, uri kurashigikira ibintu bitabaho. Ibi bintu uri kurashigikira bizogukorako. Iyi nzira uri kuracamwe wewe ntuzi yariyo. Iyi nzira ni inzira y'igihera, ntishika. Nimba ari umuntu yaguhenze, musezere umuva inyuma. Shetani musezere, umubwira ati shetani mvako shetani, mu izina rya Yesu. Hindukira, garuka wewe wasubiye inyuma, wewe wataye inzira. Hindukira ugaruke kwa Yesu. Yesu n'ubuhungiro, Yesu n'umwami, aracari ku ntebe y'imbabazi, yiteguye gukiza no gutabara no kurokora. Garuka, eheraba hariho ibikoko bigiye gutera, isi igiye gutegwa utezi, abantu bagiye gutegwa, muri Afrika bazotegwa,
muri Amerika na hano muri Canada bagiye gutegwa, muri Europe no muri Australia bazotegwa. Uyu mwotsi uzopfunduka maze hazemwe inzige zitera isi yose, zihirya abantu bose batemeye kwakira umwami Yesu. Abantu bose bakiriye ca gishushanyo n'igikoko bagasenga urwo rugirwamana Antikristo. Abantu bose bemeye ibyaha n'ibigirwamana. Ni kuki mwaciye mwemera muja nago murahendwa? Amadini yaciye yumva ngo haje corona, baca batangura kuramukanya baterana ubupfunsi, ngo uyu ngo nta wose uraguhana intoke, ngo ntibishoboka. Ivyo byose ni ibimenyetso by'ibi bidayimoni. Ibi bidayimoni byo nivyo bishaka, aho kugira ngo abantu baramukanye ngo byarahindutse. Nuko amadini yaramaze kuzimira, abantu baramaze kuhinduka. Mwene data, wofu muramukanye indamutso y'amahoro, hakuza guterana agapfunsi, hakuza guterana ibihaya. Nukuvuga izo ndamutso za kijini zikuzimu. Izo sindamutso twahorana, izo sindamutso bitanguye umwaka. Mwene data nimuhumuke, niho bigitangura ibi bintu, ntabwo byahahora. Jewe narasemereye ndabwira abantu ntinyabuna mwebwe ibintu muriko muragira niho bigitangura, n'abantu babizanye. Ibi bintu bije kugira ngo bihende abantu. Abantu bariko barahendwa kandi bahendwa bakuze. Mwene data, nimureke gutuma n'abana bakurira muri ibintu batazi iyo baja. Nimuhumuke, nimugaruke, nimuhagararire ukuri, nimushingire intaho ukuri, nimwemere kuvuga, muja habona, musokoroke, mureke kunyegeza, mureke gutwagwa n'abahumbira, muzotogwa n'abahumbira. Bene data nimugaruke, hindukira. Yemwe bakozi b'Imana nimusemerere, abapastori nimusemerere, nimukanure, nimukanguke. Hariho abantu benshi basinziriye bahumye, hariho abantu badashaka kuvuga, ngo bavuga ngo bakamwumva, ngo bohava bamutwenga, canke ngo bumva hahagaze, ngo akagira hahagaze, ngo bokumva afise hahagaze, ngo bacamutwenga, ngo canke bakavuga ngo nawe aragumutse. Sokoroka maze ubwira abana bawe, ubwira abantu bawe, ubwira ishengero n'abapagani, babwire mbere bishobotse muje mwibarabara musemerere. Igihe kirageze cyo gusemerera kugira ngo isi burirwe, kuko hagiye kuza ibitero. Ibi bitero bizohitana abantu, bizohitana ingogo, abantu bagiye gupfa, abantu bagiye gutikira, kubera yuko ibitero nibizoba bije guteguriza umuze wa Antikristo, kugira ngo bimutegurire ikibanza aho agiye gushikira. Hagiye kuza umutegetsi isi yakategereje, aho bariko baramutegura bamuharurira amabarabara kugira ngo bamwitege. Bamwiteze guhera kera, ibintu byose byarapanzwe kuri gahunda. Bagiye gushiraho ibintu byose bitondeke ku murongo, maze bashireho cibitanu vere ordre mondial. Ibintu byose bije kuri gahunda, abagore baje kuri gahunda, abagabo baje kuri gahunda, abana baje kuri gahunda, icitwa ikiremwa muntu baje kuri gahunda. Abantu basigaye bagendera mu mategeko nk'aya gisoda, kugira ngo bitegurire kuja ku mabarabara gusanganira Antikristo agiye kuza. Hanyuma bagende bamuramutsa, mupepeya bamuramutsa, kugira ngo baje kuri foreign, baje kuri alinye, baje kuri nuzenya, bakutonda ibitero, bagire firi, bamutegereze. Umudayimoni w'iki gihe ngo zifise umwami w'ikuzimu yitwa Apollyon, mu kigiri cyitwa Abadoni. Nukuvuga ngo uyu n'umwami wa hariya ahantu hitwa mu kuzimu, niwe azoba ari chef wazo. Uyu niwe azoba ari chef wazo, niwe azoza araza ashimira abadayimoni ico barimwo barakora, abashimira. Uyu Apollyon y'Abadoni yagiye kuza kugira ngo aze abantu bose asange bamwiteze. Mwene data, isi igiye kubona ibara, kuko igiye gusanga yategereje uruntu rwo mu kuzimu, nigo rugiye kuza en personne, rutangure kuza rubanje kurungika abasoda bago, aribo badayimoni. Hari abasoda bagiye kubanza kuza. Abo basoda ntabwo ari abantu basanzwe, ntabwo ari babandi twari tumenyereye. Hagiye kuza abasoda bikuzimu, abasoda bikuzimu. Hagiye kuza ordre ivuye mu kuzimu, itari bwigeriza na rimwe, kandi ntibazoba ari abantu, nta nubwo bizoba ari bikoko, ahubwo bazoba ari abadayimoni, bazoba ari abasirikare b'abadayimoni basanzwe bari kumwe n'uyu mwami wabo yitwa Apollyon, ari we Abadoni. Ku murongo wa 11, zifise umwami wazo niwe mumarayika w'ikuzimu.
mu giheburayo yitwa Abadoni, mu kigiriki yitwa Apoliwoni. Uyu muntu ni wasanzwe ategeka kuzimu hariya, azoba asokorotse, azoza azananye n'ingabo ziwe kugira ngo baze kurya abantu batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Mukenyezi, mugabo, mwene data, nshuti, namwe bavandimwe bene wacu, ndabatabaje, nimutabaranye, mubwire abantu, mubabwire bihishe muri Yesu, biyuhagize amaraso ya Yesu Kristo, baje muri Silowamu biyuhagire, baje mu kidengeri Betesda biyuhagire, baje mu ruzi bipfume biyuhagire ibihetangabo ndwi. Mwene data, wewe utaripanga neza ni witegure, maze uhungire muri Yesu. Hagiye kuza ibitero kandi bizoza biri kumwe n'umwami wabyo. Uyu mwami murazi ko umuntu muri Bibiliya iyo bavuga umwami ntibaba ariko barafite inata. Muri Bibiliya iyo bavuga umwami ntibaba ariko barafite inata. Ntabwo ari umwami w'inzige, ntabwo ari umwami w'inzuki nkuko kera abantu babivuga, cyane nkuko twara tubyumva ngo inzuki zirafise umwami. Uyu ni umwami w'abadayimoni yitwa Apoliwoni. Iri zina bararigize mansione kugira ngo bagaragaze yuko hazoba haje ibitero bikomeye. Nukuvuga aha hantu ntihazokora abasoda basanzwe bamwe bacungera umukuru w'igihugu canke b'abapolisi bacungera umutekano mu gihugu, nukuvuga canke b'abasoda bacungera imbibe. Abo sibo bazoba barimwo barakora. Muri ico gihe hazoba harimo harakora abasoda bikuzimu, bagiye kuza baba aribo baca bavuga bati ubu rero horeme bene data, hagiye kuza iki gitero kandi kizomara amezi 5. Yohana arabivuga, arabihishura, ayongera kubyandika. None rero mwene data, niwitegure maze umesure imyambaro yawe kugira ngo uzukinjishwe, uhungishwe bicitwa uyu munsi. Hunga udapfa. Imburi yaraje ibwirwa mu Karoti, baramubwira bati hunga udapfa, ntukebere, nturabe inyuma. Maze Karoti aranka kumva, aca arakebera, kandi yariko araburirwa n'abamarayika. Abamarayika baramubwira ariko yaranze kumvira. None mwene data, none ko mu Karoti atumviye abamarayika bamuburiye, none nawe ugira ngo nawe umere nkawe ntiwumve? Erega niwumvira ijambo, si jewe ndiko ndarivuga, ni Bibiliya. Ivyahishuriwe hano 9, tega amatwi wumve. Hagiye kuza ibitero bigiye kuza kandi bigiye kurimbura abari mw'isi. Abantu batihanye bazorimbuka, abasambanyi babwiwe ntibihane bagiye kubona ibara. Mwene data, nizere yuko amaze kuvyumva, ejo bikabona bigushikiye, ntuzovuge ngo amaraso yawe, ntuzovuge ngo ntiwaburiwe. None rero aho uri hose mwene data, uce bugufi usaba amaraso ya Yesu Kristo aze muri wewe. Yesu aze muri wewe, Yesu aguharira icaha cawe, Yesu akoze mu maraso yiwe. Yesu ariko aravuga ati ngwino kuri jewe mwese abarusha n'abaremerewe ndabaruhura. Ca bugufi mwene data, wakira umwami Yesu. Ca bugufi wewe hereye kera uca mu nzira z'inzinguzingu, ngwino kwa Yesu. Yesu n'ubuhungiro, Yesu n'umutabazi, maze murabe yuko muzorokoka. Iri ni bara rya mbere rizoba ribaye. Hagiye kuza ibyago bishika 3, bizoba ari ibyago by'agakura. Rero iki cago ibyago 3, icago ca mbere n'inzige. Aha ntitwarinze kuja mu bindi byago bindi, tuvuze icago kimwe gusa. None rero mwene data, wakira umwami Yesu, maze Yesu akwoze agutunganye, maze dufatanye rino sengesho, wongere gusenga Imana. Wewe waruhijwe, wewe ufise imitwari kuremereye, wewe ufise imitwari kuvuna, yizane kwa Yesu. Yesu arakugomba, Yesu arakwakira, ntutebe. Iyi ni imburi iriko irasemerera, n'umwanya wawe mwiza wo kwakira umwami Yesu. Rero abiteguye mwese dufatanye rino sengesho. Mwami Yesu, ndagushimiye cyane muri kano kanya yuko wemeye kutuburira. None ndakiriye mwami Yesu iyi mburi, ndemeye kwihana, ndemeye kwatura ibyaha byanje byose, ndazanye imitwaro yanje yose, ndayizanye imbere zawe. Umpanagure ku ibyaha byanje byose, ndi umunyabyaha, ndagomba nkwakire uyu munsi, maze mpereye none singasubire gukora icaha. Undinde ungira icari mugisha,
mwami Yesu ndabigushimiye, urakoze kunyuhagiye, urakoze kunyogeje, amaraso yawe yeza antunganye, ndabigushimiye mwami, urakoze Yesu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu yatubambiwe ku musaraba, ndashimye nkenguruka ku bwawe bene data bamaze kwemera kwihana no gukizwa no kwakira izina ryawe Yesu mu bugingo bwabo. Ndabasengeye ndabasabira kubabarirwa ibyaha byabo byose, maze amazina yabo yose yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, amazina yacu twese yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, maze tubaba ibyaremwe bisha, tuba abana b'Imana by'ukuri, maze duhere none tugukorere kandi tuze twambe tugukorera iminsi yose kubaho kwacu, maze turorere umunsi w'isezerano, umunsi wo kugaruka kwawe. Cagihe hamwe inzamba yawe niyavuga, mwami Yesu uzosange turi maso tugutegereje. Urakaza mwami Yesu, urakoze kutubabarira ibyaha byacu byose, urakoze guhariye umwe wese ibyaha byiwe, ndabigushimiye nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen.